hasozerewe isekeza ryo gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye ku bitaro Prince Jean Charles. Iryo sekeza rikaba ryariko rikorwa n'abaganga bo ku bitaro vyitiriwe Benjamin Mkapa byo mu gihugu ca Tanzania bafadikanije n'abaganga b'abahinga b'abarundi. Rikaba ryabereye mu ntara za Gitega na Bujumbura, bose hamwe hakaba hasuzumwe abagwayi bangana n'ibihumbi 2,897. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu Olivier Nijimbere yamenyesheje ko iryo sekeza ryafashije mu gushira mu ngiro intumbero n'ihangiro vy'ubushikiranganje biciye mu migambi yo gukinga no kuvura indwara. Turakengurukiye rero ibitaro vyitiriwe Benjamin Mkapa kubw'umutima wo gukunda abandi berekanye ubumenyi n'ubushobozi bugezweho bafise kandi bakemera kubisabikaniriza abaganga bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nitwokwibagira abateguye kandi bagakurikirana iryo sekeza baba bo ngaha mu Burundi no muri Tanzania kuko berekanye ubuhinga buteye imbere mu gutunganya, guhuza ibikorwa no kugenzura ibikoresho. Ico nico catumye iri sekeza rishika kwihangiro ryari rifise. Iri sekeza yarafashije gushira mu ngiro intumbero n'ihangiro vy'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida byo kuva mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2027 biciye mu migambi yerekeye gukinga no kuvura indwara. Akarero n'akarorero keza kerekana ko dushobora gukora ibintu bihambaye dufashanije. Ubu ni gihe cyo gukora kugira dushire mu buryo burashe guguma dufashanya biciye mu masezerano, kungurana ubumenyi, guhanahana ubuhinga hamwe n'abahinga. Mwijambo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yashikirije yashimiye abaganga kubwira n'ubukerebutsi bakoranye iryo sekeza ryo gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye. Mu buzima bwa misi yose hariho umutahe utuma ushikana umuntu bwiwe n'igihugu iterambere rirama. Umutahe rero umuntu atawufise ntacashikako. Umutahe w'amagara meza. Turashimiye abaje batuzaniye ubumenyi, abaje batuzaniye ubwira n'ubukerebutsi kugira ngo abarundi bazoshike kuri yambona kazoza bafise amagara meza. Iki ni kimenyetso kitabesha, ni kimenyetso gishingira intahe imigenderanire y'ibihugu byacu bivukanyi, ibihugu byacu bibanyi ingene vyitwararikana. Iki ni kimenyetso ntabanduka cerekana yabona kazoza igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, nuko nabo tuhanuriwe nabo nyene ari intambwe ibaragishinga. Nico gituma baje kubitwereka. Dushimire cyane n'abaganga mwese mwitanze mutiziganya kugira ngo rino sekeza ishike kuri umunsi duhagaze ngaha. Iyo mutavyifatamo neza twakubaka kuza ngaha. Abarundi baremaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya ubwiza. Turashima cyane ku maburse baduhaye, kandi mu Kirundi bavuga bati ubushimye abanyungije. Turakeneye abaganga benshi b'abahinga. Yindi cubahiro nakavuga ati kirazira kurekura iciza wafashe. Baganga mwese mwagiye bamuhigwe yo gukurikirana iki gikorwa. Nibaze ko mutabaye Rwanda bishizaho. Nimba bo baraje ngaha mu Burundi baje kubereka ibyo bashoboye, namwe mubereke ibyo mushoboye kugira ngo muzuzanye, kugira ngo muzobandanye mubikorera n'abandi. Tuboneyeho rero no gukeza abaganga no kubatera intege mwese kuri ico gikorwa c'iteka muhejeje gukora. Uno munsi mwavuze ngo ni gusozera. Reka Jesse nje gusozera kubera abagoye ni benshi, turacakeneye abaganga b'abahinga. Tuvuze gusozera ukuvuga ko batazosaba kuvurwa. Tuje gutera intege nabona, tuje no gushigikira ibikorwa mwenyewe.
ntimukarekure iciza mwafashe. Bamwe mubona nurira zijya modoka ndaho ese ngaha mu Burundi abatwe dufise nka zibiri kugira ngo n'abari abantu nikora badashobora gushika ku masantre baze barashikirwa n'ubwo buvuzi byo duhimbara bose bashikiriwe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yagendeye abagwayi bavuwe muri iryo sekeza akaba yari yitwaje n'agakemanyi.